tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye byoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko byagenze, kurikirana ikiganiro Tahura Akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi, mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura Kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni waramemukiye, mariko nabwo twayike waramemukiye, mariko uninjyaja waramemukiye, mariko namubufise waramemukiye, we wanteje akaranda waramemukiye, mariko unteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ubuntu twarazwe n'abasukuru gututegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose, kuko dusangiye ubuntu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 18 Ntwarante umwaka 2024. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze muri kino kiganiro cyacu Tahura Akahise wubake ibirama, ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. Muri kino kiganiro cyacu cya 32 tugiye kugaruka ku byiyumviro by'ikumira n'ibyihonyabwoko, aho twishimikiza ibyanditswe na Nicolas Mayugi mu gitabo ciwe yise La mémoire vigilante et l'interethnique résistante pour une lutte rigoureuse contre le génocide. Urukurikirane rw'ibiganiro tugiye gutegura tuzoza turabashikiriza kuri ibyo byanditswe na Nicolas Mayugi. Uno munsi tukaba tugiye gutangura n'igice cya mbere, tukaba turi kumwe n'umwigisha wacu Alphonse Rugambarara adufasha gutahura ibyo byikumira n'ibyihonyabwoko. Ndabaramukije. Mwaramutse Frank, murakoze cyane gusubira kudutumira. Bizeye ko tuza kwiyaga neza kandi ndamukije n'abaza kutwumviriza n'ubu tuza gukorana Kiki Daniel. Murakoze. Ego cyane Kiki Daniel, nawe ndaguhaye ikaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije. Mwaramutse namwiriwe kubaza kutwumva bari aho bwije. Ndabashimiye ko mwase kudutumira muri kino kiganiro kugira ngo dusubire gusabikanya ibitari bike. Nka nikaze nkanaramutsa mwarimu Alphonse Rugambarara cyo gusanga hino kiganiro. Ego Kiki, tugiye kuvuga ku bya ideology. Umuntu avuze ideology ahanini ko kumva mwiki, wozitandukanya gute, wozishira mu mice ingahe? Murakoze. Ideology kwanza ni jambo ry'igifaransa, kugira ngo gitahure bisaba kubanza gusoma igifaransa nyene ukacumva. Dufashe nko kuri definition isanzwe dushobora gukura kuri Google. Idéologie bavuga ko c'est un système d'opinion qui en se fonde sur un système de valeurs admis
détermine les attitudes et le comportement des hommes à l'égard des objectifs souhaités du développement de la société, du groupe social ou de l'individu. tugerageje kuraba ukuntu twosigura mu kirundi dushobora kuvuga ko iryo jambo ideology ari inyubako y'ivyumviro ngenderwako umugwi w'abantu ushobora kubaka ukanishimikiza mu gutunganya imibano n'imibereho y'abantu. Aha rero dufatiye kwishirwa mu ngiro rya ideology dushobora kubona ko iyi nyubako y'ivyumviro irangwa n'ibintu bitatu nyamukuru yirukura yihweza neza. Ivyo umuntu wese ashobora kuvyishimikiza uriko uragerageza gutahura ideology y'umugwi runaka, y'umugambi runaka, y'abantu kanaka umaze kubona bariko barakora canke ivyo bariko baravuga. Ibintu bitatu rero biranga inyubako y'ivyumviro ngenderwako. Icambere muri iyo nyubako y'ivyumviro hategeza kubonekamwo akaranga k'abantu uwo mugwi ushira imbere. Baravuga ati twebwe turi bande, twebwe duharanira ineza yande, twifuza ko abantu runaka bashika kuki baronka iki. Umuntu ashobora gufata nk'akarero nk'ubu haba nk'ivyumviro bishira imbere nk'intara, ukavuga tuti ababo dukeneye ko bashika kuri ibi, dukeneye ko baronka ibi. Nakuvuga uti abarengero dukeneye ko bashika kuri ibi, dukeneye ko bahabwa ibi. Nibo bantu ba mbere tugiye gushira imbere, nk'uko no mu bwoko bw'ubwomekerano naho bashobora kubikora, kumva ko abantu bihaye izina bakivuga muri bwa bwoko busanzwe buvugwa mu gihugu, bakavuga ati twebwe duharanira ineza y'abahutu canke ineza y'abatutsi. Icyo ni igice ca mbere c'akaranga k'abantu uwo mugwi uba ushira imbere. Igice ca kabiri mu ciyumviro mu nyubako y'ivyumviro ngenderwako umugwi w'abantu kanaka wishimikiza, bategeza kwerekana neza umwidondoro w'umwansi uwo mugwi utegekanya guhangana nawe. Uwo mwidondoro bategeza kuwerekana, uzokumva bavuga ngo twebwe duhanganye na banaka, twebwe muri no rugamba rwacu banaka duhuye nibo bantu babi, nibo turondera, nibo dukeneye gushira hasi. Iyo ni nk'ingingo ya kabiri iranga inyubako y'icumviro igenderwako ariyo turiko twita ideology. Akandi karanga ka gatatu, ikiyindi principe ya gatatu itegeza kuboneka mu ciyumviro mu nyubako y'ivyumviro ngenderwako, hategeza kubonekamwo akarangamutima abanywanyi, yaba umwe ku giti ciwe, yaba bose muri rusangi, ibyo bahuriye ko basangiye kandi bagenderako. Icyo umuntu yovuga comportement individuel ou collectif. Ni ukuvuga nimba umuntu afite iciyumviro, hari abantu bafise ideology yubakiye ku bayisilamu, uteza kumenya iti umuyisilamu arangwa n'iki. Abayisilamu iyo bahuye bafise amavaleur runaka aberekana. Ibyo rero ni ibice bitatu nyamukuru biza mu nsiguro y'inyubako y'ivyumviro ngenderwako, aricyo turiko twita ideology. Iyi ideology rero abantu barayubaka, bakayikoresha, bakayigenderako, ariko irafise ibintu bibiri nyamukuru umuntu yivuga ko hari igihe abantu bubaka ideology nziza canke bakubaka ideology mbi. Ideology nziza irangwa muri ibi bintu bitatu. Niyo bavuga akarangamutima, niyo bavuga akaranga kabo, akaranga kabo n'akaranga kabo uwo mugwi canke uwo mugambwe canke uwo muhari canke ico kintu cyari cyose gifise iyo ideology, nicavuga abantu gishira imbere, abantu bakeneye gutezwa imbere, bakeneye guhabwa ibiharanirwa. Uzosanga mu bafise ideology nziza usanga bashira imbere ubumwe bw'abantu, usanga bashira ko abantu bama bari hamwe, usanga baharanira ko ari gutsimbataza ubumwe bw'abo bantu, canke iyo migwi y'abantu igize societe.
iyo ideology izoza ibashira hamwe, izoza ibarondereye neza bose atanumwe itegekanya ko ikuramo. Igihe rero bazoba bageze kwerekana umwidondoro w'umwansi uwo mugwi uhanganye nawo, uzosanga bahanganye n'uwo wese ashobora kuba bangamiye inyungu rusangi z'abo bantu bose bahuriye muri iyo sosiyete runaka, nimba ari igihugu cy'u Burundi ubangamiye inyungu z'abarundi, nimba ari ideology igiye gufasha abanyafrika, yashyize imbere abanyafrika, ikibangamiye inyungu, imibereho n'umubano w'abanyafrika, nico kizoza kigaragara nk'umwansi ahanganywe n'abo bantu bafise iyo ideology. Aha rero hariho muri kimwe cya gatatu akarangamutima abanywanyi bateza ko bahuriye ko les valeurs, les principes de valeurs, usanga kenshi bashize imbere des valeurs universelles, ka karangamutima katavangura, ka karangamutima gashira neza iya bose imbere. Aha twoca dufatira nko ku karangamutima ka ideology yari yubatse Uburundi n'abarundi ku ngoma yaho hambere. Ikintu ca mbere cyari cyubatse abarundi, valeur bashira imbere sumba izindi n'ubuntu. Na Murundi yabona kundi Murundi mugenzi we abayeho kubera we, kuko murazi ko ukuntu bari babanye umwe wese yari afise uruhara rwiwe mu nyubako ya sosiyete no mu iterambere ryayo. Ni ukuvuga ko atanumwe atari afise uruhara ruteza imbere cyangwa bifitiye akamaro uwo ari we wese. Muri ibi rero kuri valere y'ubuntu, muri aka karangamutima k'ubuntu hariho ubundi burangamutima wikomoka ko umuntu afise ubuntu ateza gushira imbere intahe, le droit. Umuntu afise ubuntu ashira imbere ukuri, la vérité. Umuntu afise ubuntu ashira imbere ijambo, la parole, akaryubaha. Umuntu ashize imbere ubuntu, afise ubuntu ateza kuba afise ibanga, le secret. Ibi nivyo bintu byari byubatse abarundi, harimwo n'ibintu bigaragara mu bikorwa byabo. Umuntu ateza kuba afise ubumwe, usanga bashira imbere les compétences, ubushobozi, ubutwari, ubupfasoni, urukundo, amahoro n'ibindi byinshi byiza bitegeza kuranga abantu bafise ico ciyumviro ngenderwako ciza, ideology nziza, une bonne idéologie, une idéologie constructive. Usanze rero abantu barubatse inyubako y'ivyumviro ngenderwako, ikizokwereka ko ari bibi, ko ari mauvaise idéologie, uzosanga mwizi biranga iki cyumviro cabo bitatu. Nk'ubwa mbere uzosanga iyo bariko barivuga, icya mbere baba baramaze kuvangura sosiyete, bakayicamo nk'imigwi ibiri canke irenga. Ugasanga rero bobo umucambere cyo kwidondora, kwerekana akaranga kabo nabo bashira imbere, uzosanga rero bitirira igice kimwe muri bya bice bigize sosiyete, bya bice bagabuyemo sosiyete. Bamaze kwiyitirira ico gice kimwe, bazoshavuga ati n'inyungu duharanira ni igice runaka. Abasigaye baca ugendeye kuri bamwe bari muri ya migwi baba bagabuyemo sosiyete, icyo gice gica gicika umwansi. Niwe muntu wo kurwanya, niwe guteshwa agaciro, niwe wo gukumira, niwe wo kwirukanwa, niwe atana kimwe akwiye kuronka muri iyo sosiyete. Ibyo bintu izo nyungu ziharanirwa, niwe wo gucibwa umukenke, niwe wo kwica binabaye ngombwa, kuko ideology mbi nk'izi zamaziganisha mu kwica abantu canke n'ibyifuzo byo kubahonya. Ikindi rero cya gatatu gica kiranga iyi nyubako y'iciyumviro ngenderwako mbi, nuko baba bamaze kubaka icyo umuntu yokwita les complexes d'infériorité de supériorité. Baba bamaze kugaragaza twebwe banaka tubasumbye iki, banaka ntibashobora kudukanga. Baragaragaza intege nke zabo, nabo bakaguma berekana ko bafise ubushobozi bwo kubatsinda. Nk'akarorero ngo twebwe turi benshi, nk'akarorero ngo twebwe nitwe tuzi ubwenge, akarorero ngo ni twebwe twize, akarorero ngo ni twebwe dufise ibi n'ibi n'ibi, nitwe dutunze. Ibyo byose bica biza kugaragaza ko hariho ubudasa hagati ya twebwe na mwebwe turwanya. Muri iki gihe rero umuntu wese ategerezwa gusoma
mu bishikirizwa mu byigishwa no mu bikorwa by'umugwi runaka umugambwe runaka umuhare runaka icyo ari cyo cyose gifise icyo kiho kiraharanira ugaca ubonamwo ibi bice bitatu ukaba uhejeje kubona ideology yabo ni iyihe inyubako y'icyumviro ngenderwa ko uwo mugwi ufise itunganije gute ishira imbere nde igwanira nde ikagwanya nde ishaka inyungu zande igahahaza nde ivyo bagendera ko nibihe nuko numva inyubako isiguro twoha ijambo ideology murakoze bazishorera n'ibwami bakazihimirisha heza amasaka aruhuke baranshakaje araryamye koko abagabo akaba yashinguwe nk'usigwa na nyamigendako abanyange n'abiru bazi bangagiye intatemwa y'umwe barihe ngo tubabaze umwami wayo nyuma aho yashinguwe mwaramutse nimuze mutwigishe ubuntu bwa sogokuru ubutore n'ubutwari n'ubumwe n'urukundo amahoro n'ubupfasoni n'ubusharagisha Dr twishimikije igitabo cya Mayugi mu Burundi harabaye ivyumviro byinshi byaje bikumira bamwe n'abandi mwodufasha gutahura neza aho ideologie d'exclusion n'ihonyabwoko byazananye mu Burundi ko zagaragaye no mu Burundi. Urakoze cyane urabuze Nikora Mayugi nagira ubwa mbere mbanze kugaruka ku gikorwa yakoze cyane kuko icyo gitabo nasanze atari benshi bakizi kandi byari bikwiye yuko abantu bamenya ibyo Nikora Mayugi yanditse. Icyo gitabo yacanditse ariko ntiyagihejeje kuko yaciye yitaba Imana ataragiheza ariko yari amaze kwandika ibitari bike. Aha rero twoshimira abantu babiri umushingantahe Paul Ngarambe n'umupadiri Rigware Kagabo nibo begeranije ibyo Nikora Mayugi yari yasize yanditse barabishira mu gitabo La mémoire vigilante interethnique résistante pour une lutte rigoureuse contre le génocide. Igituma yacanditse ni uko yabona yuko ibyiyumviro byo gukumira no guhonya ubwoko ari byo bibi mu gihugu cyacu. Yaragerageje rero ararondera neza na neza iyo byavuye abona yuko byazananye intambwe zitanu 5 étapes yanditse neza. Uno munsi turaza kuraba intambwe ya mbere ariyo ikomeye kugira ngo abarundi batahure koko iyo byaje biva kuko indwara kugira ngo yikire no kumenya neza iyo yavuye hanyuma ukarondera umuti nyawo. Imbere yuko nduga ku ijambo kuri icyo kibazo ubajije iyo ntambwe ya mbere nagira mbanze mvuge icyo no kwita ko ari guhamagara abarundi gutahura Nikora Mayugi yanditse ko yanditse mu Gifaransa tubivuge mu Gifaransa. Nikora Mayugi yavuze yanditse Les Barundi ont-ils compris? Quelque part, quelque chose me dit que pas encore ou pas assez. C'est pourquoi il faut reprendre la parole aujourd'hui pour redire au peuple burundais que le chemin de l'exclusion et de la ségrégation n'aboutit pas. Que l'idéologie de l'extermination de l'autre et du génocide n'aboutit qu'à une chose,
la tragédie qui emporte tout le monde dans les ténèbres de la mort ou par sursis dans l'errance de l'exil. Murumva ko ahamagaye abarundi ati mbega mwaratahuye, ije mbona yuko mutaratahura. Ni nacyo gituma rero nsabye ko tukomeza tuvuga twereka abarundi yuko inzira yo gukumira atahishika, kw'ivyiyumviro byo guhonya abandi bishika ku kintu kimwe, urupfu rwa benshi. Iyo badapfuye naho bagahunga kugira ngo bakize ubuzima bwabo. Yongera asubira avuga ati ma proposition est qu'entre autres, il faut se réintroduire dans la pensée des Barundi pour y installer ce que j'appelle une mémoire vigilante, servie par une interethnique résistante contre toute forme d'extermination de l'autre, qui en fait est l'autre moi-même, mon alter ego, une mémoire qui voit le danger et le prévient, parce qu'habitée par une intentionnalité volontaire de vivre et de faire vivre au lieu de tuer et de mourir. Aussi, j'en appelle à une interethnique résistante qui rallierait les Bahutus, les Batutsi et même les Batwa pour une lutte commune contre ce qui les extermine tous, l'idéologie du génocide. Urumva ngaha ko hamagaje rero abarundi bitwa Abahutu, bitwa Abatutsi, bitwa Abatwa, abarundi boshobora kuja hamwe kugira ngo barwanye ico cyose cyitwa ko ari uguhonya uwundi. Uwo wundi akaba ari umurundi. Twame turi indarangavye kuri ibyo byose byoza byerekana ko hari ugukumira kuhari. Abarundi bame bashira imbere ugushaka kubana no kubeshaho, hagushaka kwica no kwangaza. Tuje hamwe twese turwanye ibyumviro byose by'ihonyabwoko. Aya majambo ya Nicolas Mayugi arakomeye cyane, kandi twifuza yuko abarundi bataratahura nk'uko Nicolas Mayugi bivuze ati hari ikintu kimbwira yuko bataratahura cyangwa bataratahura neza. Abarundi bataratahura rero babona aya magorwa abarundi babayemo imyaka 60 yose batahandi yavuye atari muri ibyo byiyumviro byo gukumira no guhonya ubundi bwoko. Niho rero yaciye agira ubushakashatsi bukomeye cyane. Ibitabo yasomye Mayugi yarabyanditse, umuntu arayibona mu mapaje ya nyuma y'icyo gitabo. Yasomye ibitabo byinshi kugira ngo ashike kuri iki gitabo. N'ubu ngoma asaba abarundi abo bose bifuza gukora kuja muri politiki cyangwa bari muri politiki bogisoma koko bagatahura iyo iri byiyumviro abantu benshi bakibamwo byo gukumira bihagaze ahanini ku bwoko, ku ntara n'ibindi ataco bimaze mu Burundi, mbotahura neza kugira ngo icyo yita virus
droga yaroza abarundi tuyirwanya tuyirandure hama dusubire kuba abarundi koko. Ati rero ideologie du génocide, ivyiyumviro vy'ihonyabwoko ni ati ubwa mbere ni icyiyumviro rero kiba gifise aho gihagaze. Dufatiye ku byo Kiki yatubwiye, hari ibintu bitatu ndabisubiremo umuntu yoraba kugira ngo abone ideologie y'umuntu cyangwa y'umugwi politike mu ntaka. Ubwa mbere nicyo bita principe d'identité, ninde mushaka kurwanira nde, muvugira nde, n'ibindi. Ako karanga mushize imbere n'akahe. Icya kabiri ni umwasi. Uwo mwasi mushaka kurwanya n'uwuhe, cyangwa ivyiyumviro nibihe mushaka kurwanya mutabona yuko ari ingirakamaro kuri mwebwe. Icya gatatu ibijanye n'akarangamutima, yabivuze bikwiye. Turavye akarangamutima k'abarundi aho hambere bashimikira ku buntu, twongere ko n'Imana. Aravye rero uko intambwe y'ibyo vyiyumviro byaje bigusambura, intambwe ya mbere avuga yuko intambwe ya mbere ni ivyigwa abashakashatsi b'abazungu baje bakora muri aka karere kacu, berekana ibyo abarundi batari bazi. Ati mbega baba hehe, imibereho yabo imeze gute n'ibindi, ariko bakabyandika babishyira mu ntumbero ahanini yo kugabura abarundi. Abanditse ibitabo byinshi babikuye ahanini cyane cyane ku mushakashatsi wa mbere yanditse avuga théorie pseudo-scientifique nk'uko mwabivuze nyine bivuga ya Hamit Bantu ya supériorité na infériorité, kuko babona yuko iterambere abarundi no muri aka karere bari bamaze gushikako yari nziza, ariko ntibabona yuko arabirabure bayikoze. Rero uwa mbere yabyanditse mu yitwa John Speck, uwa kabiri yanditse byinshi kandi akabishyira muri ideologie yari uwitwa Hans Meyer. Niwe rero ni muri iki gitabo Mayugi aza kuvuga cyane, kuko niwe wagize koko programme, tuzoguma tubisubiramo, programme yo gutuma abarundi basambuka mu bintu byose. Tugarutse gusigura neza ideologie, ibyiyumviro byari bihari mbere y'uko umuzungu aza, byari ibyiyumviro dufashe bya bintu bitatu Kiki yatubwira. Icya mbere akaranga n'akahe. Akaranga n'abarundi n'uburundi. Murazi ko n'ikivugo bashyize imbere bagikuye mu bya kera, Rwagasore arwanira independence, yari Imana, umwami, Uburundi. Aho hose ni Imana imwe, umwami umwe, Uburundi bumwe. Ako karanga rero karakaranga gakomeye cyane, kerekana ingene Uburundi n'umwami bari kumwe munsi y'Imana yabaremye. Turavye n'ingwano zahabaye muri aka karere, abarundi barwana n'abanyarwanda, barwana n'abasukuma, barwana abarabu baje kubatwara abantu, barwanye n'abadage, n'abarundi barwana. Nivyo naho umuzungu yaje kwandika ibindi, yigeze avuga ati ingabo zarwanye zirwana n'abanyarwanda
zari ingabo z'abahutu cyangwa nk'izari ingabo z'abatutsi, bavuga ko ari abarundi bariko bararwana n'abanyarwanda, abarundi bariko bararwana n'abasukuma, abarundi bariko bararwana nabo bose babateye. Ni ukuvuga ko akaranga ka mbere kari i Burundi n'abarundi. Tugarutse ku umwasi yarinde, turavye aho hambere imiryango ahanini niho yarwana yagura. Burundi bwubatswe n'imiryango yagiye hamwe. Umuryango rero utari bwaje muri uwo mugwi w'abarundi, byarashika yuko barwana n'abarundi. Twavuze ko barwanye n'abanyarwanda, ni nacyo gituma usanga mu Burundi hari umuryango witwa abanyarwanda. Aho n'abana bavuye mu Rwanda wa mbere kera ati Burundi, haba ku neza cyangwa mu gihe cy'ingwano baba Barundi, ariko bagumana ako karanga k'abanyarwanda, ariko naho bakagumanye bafashwe nk'abarundi. Abandi barwanye n'ingoma ya Ruhinda, yarwanye n'ingoma y'Uburundi. Ingoma ya Ruhinda iratsindwa. Abari muri iyo ngoma bitwa ahanini abahinda cyangwa abashingo babaye abarundi. Nacyo gituma n'ubu turabye no mu miryango mu Burundi usanga iyo miryango ihari, ariko bakitwa ako karanga ka mbere k'umurundi. Rero umwasi waho hambere n'uwo wese yagoye abarundi, ariko gutera Uburundi n'ibindi. Abarabu nabo nyine baraje. Abarabu, abaswahili bazanye Islam, abarundi ntibigeze bayijamwo, naho byaje buhoro buhoro, ariko abarundi baragwanije kugira ngo abo bayisilamu, abo barabu ntibashobore gutwara abaja b'abarundi, kuko nibyo bari baje kurondera ahanini. Ikindi naco navuga yavuze gikomeye cyane ibijyanye n'akarangamutima. N'ako karangamutima abarundi bari bagafise, bashimikira cyane ku Mana n'ubuntu, ariyo soko y'amavalere yose abarundi bagendera ko yabisuguye bikwiye. Rero murumva yuko dufashe ideoloji ya kera y'abarundi yari koko iyo twokwita yuko bashira imbere la nation, ni kuvuga Uburundi, twoshira ko bari abanationaliste b'ukuri, bashira imbere Uburundi, ibiranga Umurundi, ibiranga Abarundi. Ibyo byose byari bihari, ari uko basenga, uko imibereho yabo yari yabo, nibo bayinga. Umuzungu rero aje, ibyo rero yatanguye kubisambura, ati ako karanga tugasambura, tugashiremwo ibindi. Ibyo byigwa rero bagize ngo ni scientifique kandi atari byo, byazanye rero mu ntango aya macakubiri tubona ubu tutaratahura neza iyo yavuye, ariko twebwe tuzokwama tubibakigurira abarundi kugira ngo babitahure, na cyane cyane n'uvuga urwaruka, kuko nibwo rutaramugara cyane, kuko abandi abagiye mu bya politike, abagiye mu bwicanyi n'ibindi, abishwe, abababajwe, ibintu byabaye byinshi umurengera, kugira ngo rero umuntu mutahuze neza yuko ingorane yiwe iri ku muzo w'ababirigi, hari aho w'abadagi Murantunga n'ababirigi mu nyuma, hari ahatabitahura neza, kuko wewe abona ibyahaje, abona ujya yamwiciye abantu, ujya yamuhoneje abandi, ijya jenoside yabonetse, nijya abona hafi. Rero kugira ngo twese dutahure neza yuko turi icyo nokwita mu gifaransa victime, twese turi des victimes, tumenye twaratewe, turarwara, badushira mu nzira itariyo yo gukumirana no guhonyana. Rero tudatahuye neza aho ibyo byiyumviro byose byavuye,
n'amakosa tuba dufite. Rero ahanini bamaze kwandika abo bazungu ibyo batoye mu Barundi yuko bamwe bavuye aha abandi bavuye aha batangiye kubyigisha mu mashuri. Ibyo tuzobigaruka ko ingene byagiye buyakurikira mu ntambwe zose Mayugi yanditse. Mugabo ahanini nashaka ngaha yuko dutahura neza yuko gutangura kuvuga kw'Abarundi bari mu migwi itatu itandukanye, ko hariho abitwa Abahamite, hakaba abitwa Ababantu, hakaba abitwa Abapigme, batari bafise igihugu kimwe, batari bafise akaranga kamwe. Ayo ni wo makosa ya mbere yahabaye. Ikosa rya kabiri nuko Abarundi cyane cyane abagiye muri ayo mashuri nyene bavuye akamyiza mu mitwe yabo bakabyiwe. Aha rero niho no uhagarikira ikiganiro twashaka gushira imbere ku bijyanye n'ibyo byigwa by'abazungu badushizemo, ko ariyo ntambwe ya mbere yo gusambura akaranga k'Abarundi, cya kivugo cyane zotegerezwa gushimikira ko Imana, umwami, Uburundi, kugira dutahure ku karanga ka kera kasambuwe n'izi nyigisho tubabwiye. Murakoze. Ego cyane ndeka ndabashimire kuri izi nyigisho mu dushikirije z'uno munsi kuri kubijanye na idéologie d'exclusion et du génocide. Ni igice ca mbere aho ari ibiganiro tugiye gushikiriza twishimikije la mémoire vigilante et l'interethnique résistante pour une lutte rigoureuse contre le génocide. Ni igitabo ca Nicolas Mayugi kandi nizere ko ku munsi wa mbere uza tuzosubira mu gice ca mbere. Murakoze cyane Frank. Tuzobisubiramo kuko nababwiye yuko iki gitabo cya Mayugi gitwereka intambwe zitanu nyamukuru zatumye tuja muri ibi byiyumviro by'ihonyabwoko. No munsi twavuze intambwe ya mbere, tuzokurikira ku ya kabiri no ku ya gatatu. Murakoze cyane. Ego namwe ndabashimire iki Daniel ku mwanya mwafashe mukaduha kugira mu dutahuze neza ibijanye na ideologie. Cyo ideologie muradusiguriza n'imice ibiri, ideologie nziza na ideologie mbi. Nizere ko ku munsi wa mbere muzoba muri kumwe natwe kugira tubandanye n'ino programme ya kino gitabo cya Nicolas Mayugi. Mwakoze, reka tubashimire ko mwatunganije kino kiganiro mukaba mwadutumiye. Ndashimiye na muganga Alphonse Rugambarara ku bitari bike atwigishije. Tugashimira n'Abarundi bose bashoboye gukurikirana no kumva kino kiganiro, tukanabatumira ko bafite icyo bunganira, bafite icyo babaza, bafite icyo bashobora gushikiriza mu bahe akanya kugira ngo twubakire hamwe Uburundi. Ibisaka ibishanga n'imisambi, ubuntu bwaragiye, abantu barica abandi batabaye. Nuko ni hano ikiganiro gigarukiye na kano karirimbo k'umuririmbyi Munyabyese ariwe Kiki Daniel, abanyamabanga kavuga iby'abanyamabanga, abaza abanyamabanga aho bagiye. Nizere ko bino biganiro mutegurirwa n'itorero Burundi bibashika kunyota bibigisha ibitari bike kuri kahise ku Burundi. Ababa batakurikiranye ibiganiro uko tugenda tubibashikiriza, mushobora kubisanga kuri website @itorero.org hamwe no ku mbuga ngurukana ubumenyi z'itorero zitandukanye yaba Facebook canke mukaja no kuri YouTube. Mufite icyo mutubaza murashobora kutwandikira kuri email ndizeye87@remesha.net. Reka ndabashimire umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro, nayo Yves yariko aradufasha mu ngabwe bw'ivyuma arakiniye. Frank Espoir Ndizeye nariko ndakibashikiriza, ndabikebanuye naho ubutaha. amahoro
ubupfasoni ubushinganahe ibanga ijambo banyamabanga mwagiye ndi umwana w'u Burundi ndabahaye bwakeye mwaramutse nimuze mutwigishe ubuno bwa sogokuru ubutore n'ubutwari n'ubumwe n'urukundo amahoro n'ubupfasoni n'ubusharagiye ibanga ni mwebwe muzi uko Burundi ntwero yabutweye uko rufuku yabufukuye nuko rugamba yabwaguye muheruka bihoma bwigura gisaba abayaraguye ni mwebwe muzi uko abamikazi bava mu banyaruguru mu babanda mu banyakarama n'abene ngo atanduru ni mwebwe muzi impamvu ababanda bavuye mu batoni nimba aribo bagwanije abaganwa vyoba biteye isoni barasubiriwe n'abanyasaka n'abahondogo hazituze mbega yemwe ijuru rya kugwa yaziziki ko mutabivuze nimuze mubitubwire neza nimwe mubizi ni mwebwe mwenyene ngo mwaca imanza z'ibwami mwotubwira koko yarariye nyabutongo za samandari ni mwebwe mwari muzi amabanga yo ku kirimba yose nimutwongorere nimba abami baravukanye imbuto bose mwebwe muri abashinga amateka mwakorana gute na sacega ibwirizwa nshingiro ko ritanditse mwamenya gutabogego ubuki ntibugitangwa kubisikanya ubu byarabaye indahiro ibirori byo ku kirimba mwabitunga mwiyubara imiziro umuganuro mwatunganya neza kuva na rindi kukabangako patiri kanonika yarawubambuye abubu ntitukimenya ibyawo nta n'uwasigaye ngo anyekuruke ko yagiye turazi ko kari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye ngo mubone rurangiranwe ibanga ryayo twararizirikanye ibigabiro byaragwiriye mu mihingo yose ntibikirimwe imiziri ikigabiro cy'imakebuka ibyaco byabazwa batimba mukihari mwihigiro hari mu miro y'abanyagisaka bazishorera n'ibwami bakazihimirisha heza amasaka aruhuke baranshakaje yararyamiye koko abagabo akaba yashinguwe nk'usigwa na nyamwigendako abanyange n'abiru bazi banga ry'intatemwa y'umwe barihe ngo tubabaze umwami wanyu nyuma aho yashinguwe mwaramutse nimuze mutwigishe ubuno bwa sogokuru ubutore n'ubutwari n'ubumwe n'urukundo amahoro n'ubupfasoni n'ubusharagiye ibanga nimuze Imana umwami n'Uburundi sinzi uko babicuritse mu gusenga twisunga banyisirayeli n'abibugarire
se barundi yarabaye se mugambwe na se ntara ububaganza ku gahato na nyarucara arashikana yariganza asaba inka n'imirima byose byariguye umurundi wubahawe kandi akakwa n'izuru ryiwe ni mwebwe mwari muzi ibanga ryo kwagura imbibe abu naho mwadusigiye bahagaba imbona nkubone mukihari ntiyagira umuryango yaragaba akaganza aho kudushira hamwe uwo baratugabura bakatwangaza nimunyeguruke mutwimikira intahe nimuze mutubwire uko byagenze twumva ngo Niruhama na sengi yumva baduciye mu ryahuye sijya uyu munsi na Niruhama ujya mwaka ntibavuga rumwe Micombero n'abagaza barahirikanye bose bava hamwe urwaruka n'abageze mu zabukuru ntibashira hamwe bamina na mirerekano basangiye ubwoko baratukanye abahima n'abanyaruguru ni kuki batacana waka Ndadaye na Gahutu barashaka demokarasi ujya mwaka abarimyi n'aborozi batemanye twemere ko bapfa ingoma Ngorori na Muramvya barafatanije guhirika ingoma bashikiye Repubulika barasubiranamwo abapfumu banye batubwire ko babona ko n'ubu abarundi tuzoba tucikoreye umusaraba tuvuna ntitugiteka ngo bishe twagize amabi mu kivunga twararemeza intebe ishushe amoso zatembera mu nda turara ntibuca turara rubunda n'inzara mu nda twamana intekera ku mutwe twishwe n'agahinda bamwe turacavunde mu makambi y'abaziteshejwe abandi tubohewe mu gashatarubanza twaciriwe abandi turara hanze tubona mu nzu ntitugitanduka ibisaka ibishanga n'imisambi ubuntu bwaragiye abantu barica abandi batabajya nimuze mutwigishe ubuno bwa sogokuru ubutore n'ubutwari n'ubumwe n'urukundo amahoro n'ubupfasoni n'ubusharaganya tahura kahise wubaka ibirama mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi none bimenyekanye byoheza bikadufasha iki byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute kugira utahure uko byagenze kurikirana ikiganiro tahura akahise wubake ibirama mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine iminsi yose kuwa mbere
tahura kahise wubake ibirama. marikuru mukoroni warampemukiye mariko nagutwayike warampemukiye mariko uri njyajya warampemukiye mariko namuhufise warampemukiye we wanteje akaranda warampemukiye mariko unteze intambara Iyi muri kumurumviriza ni Remesha Magazine.